kubaramutsa no kubakaze mwese banywanyi bacu mamuriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Nizere ko aho muri genino hatandukanye mumeze neza n'umwanya w'amakuru agezweho ariko aravurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru agaruka kuyarabana n'umutekano, izivurwa muri politike, biba vyagarutswe ko mu bimenyesha makuru bitandukanye yoba ibikorera ngaha mu gihugu ndetse n'ibikorera hanze yacu, vyose turatohoza tukabashikiriza amakuru uko tuba twayatohoje. Muri kano kanya tugiye kugaruka ku makuru arabana n'ivya politike, umutekano ndetse n'andi avurwa. Ngira imbere yuko rero nyagushikiriza wobanza ugafyonda kuri sabone kugira igihe cyose dushize ko amakuru uraje wa mbere bashikirwa nayo. Ano makuru tuyatangurire kubirabana n'umutekano. Twarababwiye ko hari abasirikare b'u Burundi binjiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikavurwa ko ngabo basirikare bagiye kurondera ndetse no kugwanya umuharire detabara ugwanya leta y'u Burundi wifashishije ibigwanisho. Amakuru rero twaje kumenya nuko amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yemeza ko abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bw'ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibintu bikaba vyunyutse ngaho bigiye no gushikirizwa mu biro vy'umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Felix Tshisekedi kugira atange umuco kubirabana n'abasirikare b'u Burundi bivurwa ko bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amashirahamwe hadaharanira ivyicaro vya politike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rusizi, la Société Force Vive de Sange et ses environs, aremeza ko ingabo z'u Burundi zimaze igihe zinjira ku butaka bw'ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Userukira ubwo rudani ngo yamashirahamwe Kidumu Musegetera akaba amenyesha ko baza mbere barandikiye ikete umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi kugira ngo atange insiguro kubijanye n'ivyabo basirikare b'u Burundi bavogereye ubutaka bwa Kongo. Bategekanya kandi ngo guhamagaza imyiyerekano ari nka hamwe atanyishu itowe bohabwa n'umukuru w'igihugu ca Kongo mu boca bakora iyo myiyerekano. Kubw'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike ahurikiye mu kiyaga ca Rusizi, tubwirwa n'abanyagihugu ko bariko barabona abasoda binjira mu gihugu cacu. Tugenda tubona ingabo za leta y'u Burundi zinjira iwacu, ariko kandi harimwo n'iyindi mirwi y'abarwanyi. Twarandikiye umukuru w'igihugu cacu kugira ngo adusobanurire kuko ivyo vyose ni ingorane ziza zisinzikaza abanyagihugu ba Kongo. Turiko turagerageza kwereka umukuru w'igihugu ivyo ajejwe. Mu gihe batazoba baduhaye inyishu, tuzorungika intumwa y'Kinshasa kubonana n'umukuru w'igihugu. Aho naho atwankiye tuzoheza twibe ko tuzotunganya imyiyerekano inyuma y'iminsi mikuru. Ivyo bikazotuma ubutumwa twari dukeneye kumushikiriza azoca aburonka. Niko Kidumu Musegetera aserukira ubwo runani rw'amashirahamwe asigura. Ubwo runani kandi rugatinya ko mu minsi iri imbere abasirikare b'u Burundi bashobora kuzohohotera agateka k'abanyagihugu mu burere bagenda bacamwo. Akamenyesha ati iyo habaye imirwi y'abitwaje ibirwanisho yinjiye mu banyagihugu canke se yiza iva hanze, birahungabanya umutekano w'abanyagihugu. Haraba ubusuma bw'ibitungwa hirya no hino mu kiyaga ca Rusizi, hadasizwe inyuma n'ibindi bikorwa bibi, habamwo rero n'abantu bicwa. Twabibonye, nico gituma turiko tutabariza umukuru w'igihugu agire ico akoze. Niko Kidumu abandanya avuga. Mu birabana rero n'ivyo vy'ukuba abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, igisirikare c'u Burundi naco kiragira ico kivuze kuri ivyo bintu, ariko ndakubutse ko no mu minsi yagiye ihera vyagiye bivurwa ko hari abasirikare b'u Burundi bagiye barinjira ku butaka bwa Kongo, ariko igisirikare c'u Burundi camye kivyamirira kure ko kitokwinjira ku butaka bwa Kongo mu buryo budakurikije amategeko.
inyuma y'inshuro zitari nke umukuru w'igihugu c'u Burundi yise umuhari Tabara umuhari w'iterabwoba bamwe mu banyepolitike bari mu batavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva mu mwaka 2005 siko bobo babibona kw'iryo zina ko kw'iryo zina ryahawe uwo muhari watangaje ko uhisemwo kugwanya hakoreshejwe ingufu intwaro ya CNDD-FDD. Mu kiganiro yahaye bagenzi bacu b'iradiyo n'imbonesha kure Renaissance umumenyesha umunyepolitike Jeremy Minani akabavuga ko umuhari Tabara atari umuhari w'iterabwoba nk'uko abategetsi b'u Burundi harimo n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye bama babitangaje uko ahubwo ivyo uwo muhari kugwanira vyumvikana. Ubwa mbere hoho mwibuke yuko iyi mvugo si ubwa mbere ikoreshejwe n'imvugo amaleta y'igikenye intwaro z'igikenye zama zakoresheje ziriko zivuga abazigwanya wanashaka si mu Burundi honyene izi mvugo zama zakoreshejwe ariko nashaka nibutse yuko umugore Tabara umuntu aravye ivyo ukora n'ivyo umaze kwiyemeza ukayemanga ku mugaragaro si umugwi w'iterabwoba ujya mugwi ugwanya leta yahisemo gukoresha iterabwoba mu kurongora igihugu. Rero ico umuntu yovuga muri make nuko Varisito Ndayishimiye yibuke yuko yari mu mugwi witwa CNDD-FDD mu bihumbi imbere yuko amasezerano yarashashirwa ku mukono uwo mugwi wakoresha impoho wakoresha irwanisho kandi wari umugwi ukora amabi menshi cane. Ico gihe abatwara igihugu bari bawise umugwi w'iterabwoba, mbere bamwe mu bari bawutwara baracirwa n'imanza zo gupfa. Varisito rero nawe yari mu uwo muhari uno musi ni urongora igihugu. Ntivyumvikana rero yuko koko Varisito namba yemera yuko iyo leta abayigwanya ibise bakoresha iterabwoba biba ari vyo bisigura ko CNDD-FDD ari umugwi ukoresha iterabwoba. Ntivyumvikana ukuntu urongora igihugu no musi kandi Varisito yari mu uwo mugwi uwo muteroriste. Rero uwo muntu akoresha iterabwoba yorongora igihugu cacu gute? Kubwanje rero sinibaza yuko imigwi igwanya intwaro z'igikenye iba ari imigwi iterabwoba, ahubwo nukuraba neza ko iyi mvugo nkuko muhejeje kubivuga atari imvugo yotuma mbere abarundi bashavura cane, kuko bijya Tabara iriko irakora mu kugwanya leta yahisemo gukoresha iterabwoba mu kurongora igihugu. Abarundi benshi barabishigikiye. Irya ntwaro bagiye bayigwanya bose bakoresheje imvugo ya politike, twese tuyigwanya tudakoresheje ibigwanisho. Burya ntiwibaze ngo abayikoresha ibigwanisho twobatera ibuye, kuko bagwanya intwaro yagararije abarundi yatugararije yanse ko twumvikana biciye mu mvugo ya politike. Rero Varisito niyibuke, ahubwo nashaka ndamwibutse kuko hari umuhisi Desmond Tutu aherutse kwitaba Imana hirya y'ejo, yavuze ati ushaka amahoro ntuganira nabo mukundana, uganira nabo mwankana. Ho kwita abamugwanya abantu bakoresha iterabwoba n'abegere bayage barondera amahoro arama mu gihugu. Ahandi ho hagumya azana iyo mvugo arazi ko atahishika, kandi arazi yuko iyo mvugo itabuza abamugwanya kuguma bamugwanya. Iyi mvugo irashaje kuko imaze igihe kinini iriko irakoreshwa n'amaleta atandukanye babikora kugira ngo abantu ico twokwita communauté internationale, ibihugu vya rutura vyose vyo kwisi n'ibindi bihugu vyose bice bija inyuma y'iyo leta ivuga ko iriko igwanya iterabwoba bayishigikire, ahubwo iyo leta yitwa ko ari iriko irahohoterwa kandi ari ikirahohotera abanyagihugu vy'ukuri. Rero ni imvugo tumenyereye, ariko turamaze kubona neza yuko nta muti mwene iyi mvugo izana. Si imvugo ituma abo bagwanya iyo leta bahagarika, canke si imvugo ituma
amahoro aboneka ahubwo n'imvugo iza gusongera isibe igatuma ibintu biyangara nico gituma iyi mvugo Varisi tuyoyihagarika akumva iyo mpanuro y'umuhisi Desmond Tutu aganire nabo yitabansi aho kuza abegeza inyuma kuko abegeje inyuma bazorondera ingufu nyinshi zo kumugwanya arabizi sivyo umuntu yomubwira kuko yarabibayemo. Ibibazo biri mw'iperereza ry'u Burundi nivyatangajwe na Pacifique Ninahazwe mw'iperereza ya gisirikare abanyuruzwa ndetse n'ukuntu uburongoye igisirikare iperereza ya gisirikare yasubirijwe nico abantu bo kwitegera ko wasubiriye uwahora atwara iryo perereza. Amajwi ya Pacifique Ninahazwe. Twumvise ko haraye habayeho impinduka mu burongozi bw'iperereza rya gisirikare aho General de Brigade Silas Pacifique Nsaguye yasubiriye Colonel Ernest Musaba. Ivyo bintu bishitse mu gihe umwaka w'ibihumbi 2021 waranzwe n'amabi menshi cyane, amabi arimo nk'ivyaha byo gufata abantu bakabugwa irengero ryabo vyakozwe n'iperereza rya gisirikare bigakorwa ku banyagihugu b'abasivile, kandi bikaba vyakorwa bibonekamo cyane icegera c'umukuru w'iperereza rya gisirikare yitwa Lieutenant Colonel Libere Niyonkuru be n'ibindi bisongerezi by'intwazangabo bikorera iryo perereza, ariko abo bose akaba bakora babikorana n'iperereza ry'umugambwe CNDD FDD. Ngaha noshobora gutanga uburero bukeyi bwabo twagiye turamenya mwisekeza ndondeza. Akarero ka mbere notanga ni inyuruzwa rya Charles Hamenya yahoze ari umusirikare kera akaba ubu yari umukozi w'Imana mw'ishengero Anglican, yanyururijwe hariya mu Mabanda, komine Mabanda mu ntara ya Makamba, hari mu kwezi kwa gatandatu guheze. Muri uko kwezi nyene kwa gatandatu haciye hanyuruzwa ku mugwa mukuru wa komine Matana Maître Tade Kantungeko, nabo nyene bafashwe n'iryo perereza ry'igisirikare kuva ico gihe bakaba batarigera basubira kuboneka. Mu mpera z'uko kwezi canke mu ntango z'ukwindwi naho haranyurujwe hariya mu Nyakabiga uwitwa Amuri Kwizera batazira Babu, bamusanze imbere y'urupangu aho yaba ku mugoroba, aho basirikare baramujana. Kuva ico gihe ntarigera asubira kuboneka. Abantu bose baribuka inyuruzwa rya Elia Ngomirakiza umukuru w'umugambwe CNL muri komine Mutimbuzi, nawe nyene yahagaritswe n'abasirikare bazwi araheza twabwa mu iperereza rya gisirikare. Kuva ico gihe ntarigera asubira kuboneka. Aho nyene mu kwindwi twarumvise ihagarikwa rimeze nk'inyuruzwa rya Selemani Niyonzima na Venance Kayobera, abanywanyi b'umugambwe MSD bafatiwe hariya kuri Gare du Nord mu Kamenge. Kuva ico gihe nta wuzi irengero ryabo. Uyo musi nyene haranafashwe uwundi munywanyi wa MSD hariya ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya yitwa Ernest Nzambimana, nawe nyene kuva afashwe nta gakuru kwiwe. Mu kwezi k'umunani twarumvise uwitwa Christophe Niyonzima yaheruka guhunguka avuye mu Rwanda, akaba yari umushoferi yunguruza abantu hagati ya Kirundo na Ngozi, yafatiwe ku masanganzira. Naho nyene amakuru dufise nuko uyo muntu yoba yatwawe n'iryo perereza rya gisirikare kandi akaba atawuzi irengero ryiwe. Uwundi twovuga ni muri uko kwezi kw'icenda nyene ni uwitwa Eric Ntunzwe n'Imana, umukuru w'urwaruka bw'umugambwe CNL muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza. We yafatiwe ku mugwa mukuru wa Kayanza, afatwa n'iryo perereza ry'igisirikare nyene. Kuva afashwe nawe nyene nta gakuru kiwe. Co kimwe na Gaspari Havyarimana, umugenzi wa Eric akongera akaba yari umunywanyi wa CNL, yafatiwe nawe ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza. Aha rero nta nuwo kwibagira inyuruzwa rya Jean Marie Vianney Badogomba mu kwezi kw'icenda, nawe yafatiwe mu gisagara ca Bujumbura ku kagoroba hafi yo mu Bwiza kuri Avenue de l'Université. Abamufashe baranamenyekanye neza, baribo mu matelefone yabo biraboneka ingene bandikiraniye. Kuva afashwe nawe ntarigera asubira kuboneka. Abanyuma bavuzwe cyane n'abantu bo mu Midodo ku mutumba wa Muhuzu bambe muri komine Rumonge mu ntara ya Rumonge.
barimwo mutama yitwa Alexis nimubona n'abahungu biwe babiri n'umukozi wiwe n'uwundi muntu w'umudandaza yafatiwe kuri uwo mutumba nyene ariko ararengana. Kuva bafashwe nta gakuru kabo, ababafashe baramenyekanye mu iperereza rya gisirikare nyene, mbere umwe Lieutenant Colonel Libere Niyonkuru n'ibisongerezi bibiri by'intwazangabo barapfungiwe mu iperereza risanzwe bya bita documentation bifatiye kwinyuruzwa ry'abo bantu. Nkuko rero nabivuze, ntituzi ko ihinduka mu burongozi bw'iperereza rya gisirikare risigura ko bagiye guhinduka amabi iryo perereza ryariko rirakora, nuko bazanye umuhinga ayo bazi wewe kunyuruza akabinyegeza ntibize biramenyekana nkuko vyari bimaze imisi bimenyekana ivyariko birakorwa n'iryo perereza. Ngansubire nibutse ko amatohoza twebwe dufise yerekana ko ivyo bintu vyose vyakozwe n'iperereza rya gisirikare ryariko ribikorana n'umugambwe CNDD-FDD. Amafaranga yakoreshwa bagiye baduze guhagarika abantu, imiduga yakoreshejwe, umushoferi yanyonga imodoka, abo bose twasanze ari ibintu vyava mu mugambwe CNDD-FDD ciye kuvuga ko ari wajejwe iperereza ry'umugambwe muri kino gihe umushingamateka yoba yitwa Lazaro Mvuyekure.